Ndabaramukije inshuti bakunzi muri ko mukurikirana ibiganiro by'insamirizi imbonesha kure buntu ijyo ry'ubuntu n'ivyizigiro ndanabaha nikaze mu kiganiro Défi de la jeunesse cy'uyu munsi aho tugiye kurabira hamwe uko urwaruka rushobora kwiyubakamwo canke kwigirira icizere kugira ngo rushobore gushika ku ndoto zarwo. Uyu munsi urwaruka rutari ruke biragaragara ko rufise indoto, imigambi, ivyimbiro n'ishaka ryinshi ariko bitewe nuko rutigira icizere rukagira amakenga kubw'igitsure abandi ubwoba bwo kumva rutihagije no kumva bigoye gushika kuco bifuza aho usanga mbere haba mu miryango mu kibano ku mashure umuntu atinya kwigereranya n'abandi haba mu bushobozi canke mu bumenyi. Ni gute none urwaruka go kwiyubakamwo icizere kugira ngo rushike ku ndoto zago? Mbega ingaruka z'uko umuntu atigira icizere mu buzima zoba ari izihe? Vyogenda gute kugira ngo umuntu yiyubakemwo icizere? Ibi nibindi nivyo tugiye kuyagako muri kino kiganiro. Kino kiganiro rero nkaba ntagiye kucisangiza jenyene, nkaba mfise umutumire agiye kudusangiza ibitari bike, nawe rero akaba ari umwe mu rwaruka rw'imboneza rwihangiye imirimo, nawe sundi ni Engineer Ferdinand Ndindakaje. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Nari ku bundi bwo muguwe neza. Nuko rero nkuko mwavyumvise ni kiganiro tugiye kurabira hamwe mbega ni gute urwaruka goshobora kwiyubakamwo icizere kugira ngo rushobore kwihangira imirimo canke rushobore gushika ku ndoto zarwo. Nuko rero tudatevye Ferdinand, nashaka mbega mutubwire ni gute bavuze kwigirira icizere umuntu yotahura iki? Je novuga gatoya ku cizere. Abantu bashobora kuvuga ibintu byinshi nk'indangura kintu yayo, ariko reka je mvuge mu majambo avunaguye ashobora korohera umuntu wese ariko aravyumviriza. Yego. Icizere nukubaho wumva kuri kurabaho ubuzima bwawe. Mvuze kubaho ubuzima bwawe. Yego. Ni kumva yuko muri wewe hari ikintu ushoboye. Utari kuri pression, sinzi kumwe no kivuga neza mu Kirundi, utari ku musuniko uwundi muntu, ariko ikintu uri urakora, ikintu uri kuravuga wumva ko kivuye ibwina mu bwenge bwawe. Ico cizere rero uba ufise uko kuntu uba wumva ivyo bintu wobitwara, nivyo twokwita icizere. Ego. Murakoze cyane. Mbega Ferdinand, ubwe bya vyarigeze mu buzima bigashika ntiyigirira icizere? Bya vyatewe n'iki? Vyaje gute? Urakoze. Birashika cyane. Nta muntu numwe burya abaho atigeze abaho agace gato kumwanya yabayeho atigirira icizere. Yego. Ashobora kuvyirengagiza, ariko hari igihe cabaye arabaho atacizera ariko arigirira. Yego. Nanje vyarashitse. Mwambaje ati mbega vyo vyatewe n'iki? Icambere jewe muri rusangi burya abantu gutakaza icizere biraza kuvana naho umuntu yavukiye. Hari ahantu wavukiye hafise uruhara runini ya cyane, novuga ku bice byinshi kwijana, bituma umwana akivuka akura atacizere yifitiye. Mvuze aho yavukiye ndiko nca mvuga icambere n'abavyeyi bacu. Abavyeyi bacu bafise uruhara runini ya cyane, ibice byinshi vyotuma umwana agira icizere muri we, kuko abavyeyi, ndavuga icambere, hariho icambere amajambo abavyeyi batubwira. Abavyeyi bacu ni Imana igira kabiri. Rero iyo Imana iri kiravuga kenshi umwana yumviriza cyane. Rero hajya ijambo umwana ariko arumviriza rivuye ku muvyeyi ararifata cyane. Je byarigeze kunshikira na novuga mu majambo vunaguye yuko na byarigeze kunshikira ko narifise sokuru wanje hari nakuze ambwira ijambo. Iryo jambo ryari rikomeye rigatuma ntigirira icizere, kuko yari karavuga ibintu byamubaye ko bigatuma nanje numva ko ivyo bintu ari ukuri. Yego. Kwako numva ko ni ntahe yiwe yagushingira. Kandi ndamufata nk'Imana ya kabiri. Niyo mpamvu ndiko ndavuga rero ngo byarabayeho ndatakaza icizere mu buzima. Rero abavyeyi barafise uruhara runini ya cyane rutuma umwana atigirira icizere. Ikindi kigira kabiri n'ubuzima aciye asanga bafise. Burya ubuzima usanze mu muryango bafise
buratuma muri wewe wigirira icizere cyangwa ukagitakaza. Ntacyo bitwaye ariko turaza kubishikako. Yego. Ikindi naco cya gatatu notre entourage. Abadukikuje. Abo nabo bafise uruhara runini cyane rushobora gutuma umuntu atigirira icizere. Yes. Yego. Kuko amajambo batubwira ivyo tubona bakora naco n'ikindi kintu gikomeye cyane. Kuko hari igihe uvukira ahantu ugasanga bakora ibintu kanaka navyo birashobora gutuma umuntu atigirira icizere. Yego. Aho mwatubwiye ati mwari byarigeze gushika namwe karacamwo ntimwakwigirira icizere mu buzima bitewe nuko muratubwiye n'icyabitera mu muryango, ikibano canka abagukikuje. Mbega ico gihe umaze kubicamwo bigashika ntiwigirira icizere, ngo tubwira muri make byagenze gute, wabisohotsemo gute? Murakoze cyane. Ni urugamba runiniya cyane, ariko burya mu muntu indani muri we afise nk'ubushobozi bwo gushobora gutumbereza ibintu bikagenda neza canke bikagenda nabi. Mu yandi majambo, icambere kugira ngo umuntu asohoke mu kutigirira icizere ni ingingo afata. Kuko burya umuntu ivyo avuga canke ivyo akora bingana n'ubushobozi buri mu bwenge bwiwe. Niyo mpamvu je kugira ngo ushobore gukira nabanje kubanza gufata ingingo. Nabanje kuvura ibiri muri jewe. Kuko burya kugira ngo ushobore kubaho mu buryo bugaragara banza kubaho mu buryo butaboneka. Rero icyo nabanje gukora, nabanje kubaho mu buzima mu buryo butagaragara. Mbanza kubafata umwanya wanje niyumvira. Rero hari ikintu cyamfashije jewe cyane noma shaka partager n'umuntu ariko aradukurikirana cyangwa twumviriza. Ikintu gikomeye cyane jewe nabanje gukora, nabanje kugerageza kwiyandika. Hariho citation nanditse ivuga ngo banza ugerageze kwiyandika mu bitabo kugira ngo abandi baze bakwandike mu bitabo. Wewe ubwawe ukamanza ukiyandika kugira abandi nabo bazokwandike waraheje kwiyandika. Yes. Nico nakoze. Hari akantu gasanzwe cyane mu abantu tunegrija. Yego. Akantu kitwa agenda. Agenda umenga iyo uriko urayikoresha ubwa mbere n'ubusazi ntivyari bikenewe. Aho nigeze kubatacumva na ikarne canka agakaye agatabo umuntu ashobora kugendana kandikamwo utuntu twiwe. Agenda ni nako kantu nyene uko mubivuze, nako kantu ushobora gukoresha na cyane cyane kuri kwa turaba. Urabona ko uri katuraba ndagafise ndakagendana kubera ko suko mba nibagira n'ingoga, ahubwo no kugira ngo nkore ibintu neza mu rutonde rwiza sisanga hari ikintu nishe. Rero ako kantu tugerageze kubanza kukiyandika. Nanje nico nabanje gukora imigambi yanje ntamwe kuyandika muri agenda. Kandi n'ivyari byo ariko aratwumviriza ashobora kubaza ati mbega kwiyandika ubwawe bisigo no kwiyandika amazina kwivuga wewe ubwawe uko kwiyandika muvuga nukuwe. Kwiyandika mu gitabo nukubanza gufata umwanya wo kwiyumvira ko wewe icuri. Mbega jewe engineer Ferdinand ikintu cha engineer caje mu nyuma, ariko jewe Ferdinand nshoboye iki? Muri je nta kintu kirimwo, nta bushobozi mfise bushobora gutuma nkora ikintu kanaka. Hama rero twavuze cya kintu cyo kwisuzugura nico cubanza gufuta. Wamaze kumva amajambo aguca intege, wamaze kumva, wamaze kubona ibyabaye nabi, nuko nabanje kubisiplima. Ndavuga ati nivyo nabonye aho abavyeyi bavukiye bameze, kuko nabo sibo babihisemwo. Kuko nayo iyo babihitamwo bari kuvuka neza. Ariko jewe nani ndashobora gukosora amakosa nisunze kuvyo nabonye n'ukuvyo numvise. Aho ni kuri kimwe mwatubwira yuko umanza gufuta ibiri ndani muri wewe. Ego cyane. Ego. Rero ntivyari vyoroshe kuko kuva muri zero kugira ngo uzoshike mu bice biduga ni ingingo umuntu afata. Rero ndashima ko nabanje gufata uwo mwanya ndiyumvira ko ndabanza ndavuga ati nivyo navukiye ahantu atabutunzi bugaragara buhari. Mugabo muri jewe birashoboka. Ndibuka hari jamu papa wanje yambariye nta bintu bigaragara yari afise. Nariko ndamubwira ati none gapapa ko twabuze bino bintu, twarabuze ibi nibi, ko menga twobikurikirana. Hari gwe twagomba gukurikira. Yambwira ati mwana wanje hari ikintu no kubwira. Burya muri wewe indani yayivuze guca. Ntukarondere kwiruka inyuma y'abantu. Ubarondera mu vyo bakunyaze. Ariko ni wiruke indani muri wewe. Kuko muri wewe harimo ubushobozi bwo kuronka ivyo bintu bakunyaze. Kanabirenza. Aho kanara kiyumviriye ko
umva ko ari hahandi ariko ndavuga ati kugira ndabusohokemwo ni kubanza gusohoka kubanza kwiyandikira mu bitabo ndabanza ndasohora ubwoba bw'uko ivyo nokora bisuzuguritse ndabanza ndakuramwo ubwoba bw'abantu bariko barandaba ntangura kubanza kubaho jewe ntangura kubona maze kugira guco nace ntangura kubona ko ari ibintu nshoboye natangura ndakora ego mbega tuvuze kutigira icizere burya nta kantu k'ubwoba kaba karimwo ubwawe muri ico gihe watubwiye ati vyarashitse aho wasanga ntigira icizere nubwo nabisohotsemwo mbega nta kantu k'ubwoba kari muri wewe ico gihe ako kantu mwagerageje kukikuramwo gute? Bien sûr, c'est une belle question. Ubwoba ntibutandukanye n'umuntu. Ni ibintu bigenda bibangabangana. Ubwoba n'umuntu burya bigenda biri ubwoba namburi ngaha nabwo buri ngaha ku ruhande. Birasigura ngo igihe cose bwo burindira ko wemera ngo ndagize ubwoba. Cyane. Rero nanje ubwanje bwa mbere naragira ubwoba. Ubwoba ushobora kuva ku bintu byinshi hari igihe abantu biyumvira ngo ni ikintu kikaza kikagutera ubwoba oya ariko ubwoba uva ku tuntu duto ugenda urabona ugenda uraraba burya hajya uko umuntu abayeho biva mu bwenge bwiwe ego cyane byama bigushikira ugasanga nk'ubu urabonye ikintu kacugira ubwoba cyane cyangwa ukiyumvira ikintu kacugira ubwoba bisigura ngo hajya ubwenge bw'umuntu nibwo butanga sinyari gira ubwoba bivanye na capacity afise indani muri we mu gihe utararengera ivyo ubonye utarakwiza mu bwenge bwawe ubushobozi bushobora kuba anti canke bushobora kuba igikingira uguhungabana ku bwenge bwawe ni hamwe umuntu ayagize ubwoba nanje nari mfise ubwoba kuko ndibuka ndiko dushinga intaye yanje je nize muri Don Bosco lycée Don Bosco hano Ingozi novuga ati ni muri Butanyerera nakuze mfise ubwoba nabutewe n'ibintu numvise abyeyi banje babayemo hama biranyafekta birankurikirana kubyo nisanga no mu buryo bw'umubiri hari ikintu cyatuma nto kwiyumvira ibintu binini kubera ko navuga ati nanje zogira ingora mugabo nagiye gutangura gukira igihe ndonse abantu bampugura barambwira hamace ndakira ubwoba rero maze gufata iyo ngingo naciye ntangura kwiyumvira nka jewe nanje ni nagize ubwoba n'ivyo kubera ko amajambo abantu bambarira nkabona ko menga ibyo ngomba gukora birasuzuguritse ariko nabanje gufata ingingo ndavuga ati je m'en fous niko bakunda kuvuga birabaraba ivyo bavuga birabaraba ngoma ntangure kubaho jewe ntaco bitwaye ibyo bombarira ariko ngoma ntangure kubaho jewe cinangura ndabisohoka ko niwo mwanya ntangura kwiyumvira nka jewe ubwo nyene naciye ntangura kwiyumvira nkisohoka muri Don Bosco inca ndagenda kwiga umwuga wo kubarira couture natanga ku mwuga wo kubarira kandi mejeje muri Don Bosco ndavyiga mugo ncicaye ngaho nca ntangura kuronka umwanya wo kwiyumvira hari igihe bidusaba ko tuva mu mazone de confort cyangwa ahantu hadutuma tutiyumvira bikadusaba ko tuja ahantu hari hadufavoriza ko twokwiyumvira nanje niko nabikoze aho hantu haratumye niyumvira cyane natangura ndiyandika mu bitabo ndakoresha ama agenda nkaza ndandikamwe ibintu menga n'ubusazi mugabo ivyo bintu ndiko ndiyumvira nandika bitangura biza birasohoka bukebuke sinzi ko novuga aho ngeze uno munsi canke nza kuhavuga mu nyuma turahagaruka ko mu nyuma sino nabanje kurengera ivyo abantu bavuga menga birasuzuguritse ntangura nanje kwiyumvira ko jewe meditation personnelle comme ça cinasohoka aho hantu uko mwariko muratubwira ko higeze kubamwo muri mwebwe hakaza akantu k'ubwoba mbega mwatubwiye ko bishobora gutegwa n'ikibano kutigira icizere ikibano kikabibamwo umuryango ndetse n'abagukikije mbega muri ico gihe umwari mufise ako kantu k'ubwoba canke ugasanga ntimuri ko mwigira icizere mbega ababakikuje canke abababona ivyo babiyumvira ko mwavyakira gute canke mwabifata gute murakoze ntibiba byoroshe kuko umuntu arafise muri we arafise amarangamutima kandi amarangamutima yose aragira reaction iyo umuntu abonye ikintu cyangwa yumvise ikintu ntibyari byoroshe kuko bakubwiye ati mbega hajya umuntu
umuntu ahejeje muri Don Bosco tuzi ahita ashikira kuja kubarira ibintu biratangaje kagagukoma mu mutima cyangwa kumva nk'abavyeyi bagiye kubabwira amajambo ati mbega wa mwana wawe bari hariya ndibuka ko hari nabo twiganye muri Don Bosco abantu bazi Ferdinand bamuzi nk'umuntu yari umustar kandi bavuze ati ni umuntu ari talented afise ingabire dimonye numva bamwe byarabatangaza ngo Ferdinand nguri ngaha ndi ngaha bakubona urasohotse muri Don Bosco uri kwigishwa ibyo kubarira ndibuka ko umuntu yari yanitse wari ko arabikwigisha yego yafisengera amashuri menga yambwiye ko afisengera amashuri atatu akojije sinavyitayeho navuze ati hari ikintu nkeneye yego biracumitana mu mutima kuko uravye ngene abajene bagenza barakubonye bakuzi nk'umustar barakubonye urumva akantu ku mutima gacumise ariko hari wundi yavuze ati iyo ukunda ikintu iyo ushaka gushika ahantu ntiwisunga amahwa ari musi y'ikirenge uratambuka mpaka ugishitseko rero nanje naragerageza nkashinyiriza mugabo nkavuga ati hari ahantu ndiko ndashaka hari abantu ndiko ndabona rero sinisunga ibiriko birambabaza ibyo bariko barambarira ariko nshaka mbanza nshike hariya hantu yego cyane ubwoba uravuga ati buragendana n'umuntu icizere byarashitse nawe uba mu bagitakaza ariko uko biri kose watubwiye yuko buke hariho ibyagiye birakwigisha muri make ugerageje kutubwira mbega icizere muri Ferdinand cyagarutse gute merci beaucoup jewe icizere cyamaze kuza maze gutangura kuzanda kurikirana abantu bakomeye ubuzima bagiye baracamo burya nta muntu numwe atangura kuze ikintu cyose kirakura hari ikintu kimwe experience no guha nawe uzubwira urabe burya wo kugira igitegwa hajya kijya gitegwa ikintu cyose cyitwa plant cyangwa n'umuntu wanashaka ugenda umukurikirana ugumuhangaza amaso numukore kwijisha ukurikirana ukuntu urabe ko agenda arakura cyangwa igitegwa ko kiriko kirakura ntavyo uzigera ubonesha amaso kibona cyamaze kuduga wewe namba watanga kukiraba gifise santimetero 5 uzogumukira n'imyaka 2 mugo ntuzigera bana ngo cyakuze uko kiro kiraduga bukebo iyo nibanga rikomeye cyane sigura ngo ubukura kwacu ni kugaragara mu bantu ariko buke ujya umuntu abari karakura hajya umuntu ari gihe abari ayikuza mu bwenge bwiwe mu vyiyumvira ntubone hinduka ubwo nyene mugabo niwaza kumuraba ejo cyangwa hirya yejo uzobona yamaze guhinduka hari umufilozofe yavuze ijambo rikomeye cyane igituma nakubwira ati nabanje kuba inspire n'abantu bageze kure yavuze ikintu gikomeye cyane ngo burya ngo amazi wozemwo rimwe uyasuyemwo si ntiwoga yayandi ngo kandi ngo umuntu uravye rimwe ndakuravye burya nkawe mu maso inyuma y'amasegonda 5 nkasubira nkakuraba kandi sinsubira kubona wewe wamaze guhinduka mbonye undi muntu mushasha iyindi shusho mbonye undi muntu mushasha afise ivyiyumviro bishasha rero nico nabanje gukora cyambere mbanza kuraba abantu bageze kure aho bagiye baraca mbanza kuraba guza tunga abambere ahantu bagiye baraca bamwe batangiye badandaza ibiyobo kandi nanje nadandaje ibiyobo nadandaje imikate nje kituma shaka kubwira n'umuntu anyumvireho nta kintu givuga gikuze kirakura nadandaje ibiyobo nadandaje imikate narakoze ikiyede narakoze ibintu bitandukanye rero nciratangurira ngaho umva ko mvuye ku byo byose nagiye ntangura kuja kuri couture kubarira hama nice ngaho ntangura kwiyumvira ivyiyumviro bikomeye cyane niho hatinze haranza nk'iciyumviro kininiya uno munsi natamaze gutangura ntivyoroshe kuko nace njicaye ngaho kuri ya machine yo gushona naciye ntangura kubona ko bishobora ko no kwiga university aho nakazi mfise sinzi ahantu nagiye gukora ikiraka nsanga ndoseho byari ibihumbi menga 200 no 150,000 umva ko harimwo ayo kuriha kuri university nize harimwo ayo kuriha bayita palier bayita kwa ijya tunze ya mbere semestre sintukari semestre ariko ni ibirimwo zine menga candiha iyo ya mbere mvuga ko ndosaya ngoma ntera intambwe candagira ubonye naciye ngenda ndariya cyatangura université nipangiye aje nirihira nkitangura université naciye ndonka nja gukorera muri secretariat ahantu banyangaje
ndagenda kuhakora nirihira niyigisha universite ariko wa mugambi wanje narawanditse uri ngaho warasohotse ukuzokora ivyanje icambere nashaka gushinga intaye mvuga ngaho nyene Imana kubona ko nateye intambwe ya mbere yo kwandika umugambi yaciye itangura kuncisha ahantu hagenda kuntegura cyane nkora gukorera umuntu muri secretariat cyatangura ndayikora abantu twiganye mu universite ndafise umugenzi twiganye sinigwa ndamuvuga ko benshi baramuzi niwe naguma mbwira ati burya jewe sinzoheza universite nakora iby'iwanje nawe ntiyabitahura ariko nkabikonfesa kuko muri jewe nabanje gukura ubwoba gukuraho akantu ko kutigira icizere ndatangura ndarema ubuzima bucasha ko nshoboye burya hajya icyo ubwonko bwamaze gukunda uragishikako niyo mpamvu turavye genda umukirisu muri Bibiliya hariho abantu bari bamaze kugira icizere ati twe tuzoshikira Imana basha barubaka ya Tour de Babel menga nibisazi ariko ko bara muri bo bari bigiriye icizere ndakubwira kuri ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ibona ko ivyimviro vyabo bizohura n'ivyifuzo vyabo mwumve kano kantu ngo niho yacibona ko bari mu bisanzwe mani majambo Imana yaribonye yuko bagomba gushikaho bayishikira niyo mpamvu ngo yaciteza indimi zitandukanye mani majambo iyo ushaka yuko ucanganya ubuzima bwawe urekura indimi zitandukanye muri wewe zikubwira ko utashoboye iz'abantu ziko ziraza ariko rero je nabandi zinyura izo zose ndazishira kure ivyo abavye abantu bavuga ndavyigiza kure ntangura kwatura amajambo mazima kuri jewe niyo mpamvu naguma ndababwira ati jewe nzotera imbere jewe nzoheza universite jewe mfise nkora akazi kiwanje ntibyari byoroshe ariko hariho inzira byaciyemwo maze gutangura guco ntangura kurondera udufaranga ndose nadushira ku ruhande hanyuma Imana yacishije mu muntu ambaza ngo mbega wewe urafise ikintu wokora nambwira ati ego ndagifise ariko ibyo ntibyari bihagije ubwo nyine akivuga guco namurungiye plan d'affaires ikurikiranye neza ikosoye neza cinamwerekana n'amakopi asohoye muri agenda yo yurumva ninabyanditse kera ndiko nashaka kubwira umuntu ariko atwumviza cyangwa ariko adukurikirana kuba ufise ivyumviro ivyo ntibihagije gusa mbega uwo kubaza ati ufise iki wibuke igihe cyose Imana ishaka guhezagira umuntu ibanza kumubaza ati ufise iki ibyo twarayibonye cyane kuva kera ibanza kukubaza ufise iki uhava wiyumva ngo none Imana ngo yobinanirwa yuko ngo yokora ikintu ngo hatarenze kuboneka ngo ivyo bikeya no ariko wibuke neza imbere yuko abantu 5,000 bagaburirwa yabanje kubaza bajya abantu bari kumwe ati mufise iki batanga kwerekana ko menga n'utuntu dukeya turasuzuguritse ariko je nabanje kwerekana ko hari icyo mfise narakoze ikiyede naradanaje ibiyoba naradanaje imikate naragiye kwiga umwuga nari ntangwe gukonesera gahuzu nkakambara neza nkaronka bingahe ntahana kandi wibuke neza bamwe baza barambarira ngo aho hantu ngukorera ngo nguvuye muri Dombos bamwe baza barancoresha ngo ncorera aho no babwiye ati muzibuka ibyo mwambarira ariko rero nuko byatanguye cyane ntangware uwo muntu amaze kumbaza abona ndamuhereje plan d'affaires iteguye neza abona ndamweretse ibisohoye bimeze neza cyavuga ati uyu muntu ari serieux acamba ati nane twokorana amahoro menshi nagiye guheza universite ndiko ndakora ivyo wanje iyo uwo mugambi ni bwami company ndazi abenshi bari Ngozi icyo gikorwa kirazi ni entreprise ntabwo ari ntoya kuko ikintu kiba gitoye mu vyumviro kuko iyo tujya ni kure cyane ariko turi ku bikorwa dukorera ngaha nyene muri Butanyerera nashatse mbwira abantu bari kwatwumviriza cyangwa bari kwaradukurikirana yuko atari amajambo gusa natanguye ndavyara ibiri muri jewe ubu rero nimeze neza turiko turakora turagira kure irikiramenyekana ni entreprise yandikishijwe muri ministère bisigura ngo ndafisi uruhusha ndiko ndakora ibintu biri professionnel ndibuka wa mugenzi wanje sindamuvuga umugabo wa muntu aguma mbwira ati
je nzotangura mfise ibyo nkora nta vyizere twaciye dutangurana gukorana yego nawe arayibonesha amaso yiwe rero ndashima Imana banza ureke umuja w'ivyiyumviro vyawe ariko ube umwami w'ivyiyumviro vyawe ibintu vyawe bizoca bitangura kuja ku mugaragaro neza cyane nuko uratubwiye ati icizere harageze igihe nawe ukiburamwo haraza ubwoba urakora utunaturiya buke buke biratangura kuza urabisohokamwo urigirira icizere nuko rero abariko baradukurikirana ndi kumwe na Engineer Ferdinand Ndindakaje murumva ko ugwarukana cyane cyane muriko muradukurikirana ariko aradusangiza ibitari bike tubibutsa yuko turiko turabira hamwe turiko tuyaga kubijanye no kwiyubakamo canke kwigirira icizere kugira ngo umuntu ashobore gushika ku ndoto ziwe murumva yuko dufatiye ku ntahe ya Engineer Ferdinand aratubwiye ibitari bike nawe nk'ugwaruka bishobora kukugirira akamaro umuntu mbere yo kubandanya wigirira icizere ubwawe ukumva ko ibikurimwo indani ushobora kubisohora hama ugashobora kugaragaza ibikurimo nuko rero turabandanya n'umutumire wanje Ferdinand agomba kumenya muri make kugira n'ugwaruka ruko radukurikirana gumve mbega umuntu ni gute yo kwiyubakamo icizere murakoze cyane iki kibazo kirakomeye cyane gose kuko nigo rupfunguruzo rw'iterambere canke ko umuntu asubira hasi nyene izina ryiwe n'igihe rimenyekana birashoboka ko umuntu ashobora guhindura ivyiyumviro navuze ibintu byose bire muri centre canke muri magazine y'umuntu ni cerveau burya hajya kugira umuntu asare canke abo umuntu akomeye byose byavuye mu vyiyumviro hajya uko umuntu yiyumvira ubushobozi bw'uko yiyumvira bingana n'ubushobozi bw'ibyo avuga n'ibyo akora mu yandi majambo ndiko ndashaka ngo umuntu abaterere cyane kwiyumvira cyane fata umwanya wa meditation yiwawe uje ahantu ube wenyene uje mu bibanza bigufavoriza harakantu nkunda kubwira aba businessman turiko turakura turiko turatangura gukora ntutinye kudepensa amahera kanaka kugira ngo uje muri retraite sindi ngweno bivuga mu kirundi retraite umwiherero retraite no kuja ahantu navyiza kuva muri miriye warurimwo nimba wabingozi ukagenda nko mu Kayanza cyangwa ukagenda nk'Igitega ukavuga ati ngiye kwiyumvira ukagenda ntutinye kudepensa ayo mahera kugira ngo ubanze ugende wiyumvire rero ni mu mfunguro zimwe zituma ivyiyumviro vyawe bihindura uko wahora wiyumvira kugira ngo nshobore gusohoka mwuko kutigirira icizere nabanje gufata akanya ko kwiyumvira rimwe na rimwe hari igihe bazokwibaza ko wari guta umwanya oya ariko kwiyumvira biragutuma muri wewe wumva ko hari ikintu ushoboye wumva ko ikizere kigaruka muri wewe ko urengera utuvolime tw'abantu bariko rakubwira baguca intege rero nje gituma kenshi ubanza kuduza volume y'ivyiyumviro vyawe volume y'abantu baguca intege ukabanza ukayiciza ugashira a zero ukavuga ati ubu ndiko ndumviriza jewe nabandi bantu ndiko ndiyumvira bo hariho n'igihe n'abavyeyi bazoguca intege ko atacu ushoboye bazokubwira amajambo ngo we ngo ntacu uzovamwo niki ivyo bintu birengere nivyo barabikubwiye waravyumvise mugabo ubwira servo yawe ati nakumvise mugabo jewe muri jewe ndashoboye kuri mamwe icizere kuri twebwe twizera hariho n'ibibanza bidufasha nka jewe ndi umukiriso iyo ngiye hari igihe dusanga abandi bantu bafise ubumenyi kanaka kuri ico kintu bakubwira amajambo akuremesha ugaca wumva ko muri wewe kumbe nanje ndashoboye kino kintu kumbe nanje iki kintu gishobora rero aho hantu iyo umaze kumva ko muri wewe ushoboye udasuzuguritse hari amajambo batubwiye ngo wewe ngurumva ngo bivanye n'umuryango wavukiyemwo ikina cyo woshobora ayo makuru nta fondation afise oya si kibazo cyaho wavukiye ariko ikibazo naho uzopfira ntaco bitwaye aho wotangurira ariko banza ukuremo ikindi cyo kwiyumva ngo abantu bazogusuzugura hari gihe abajene benshi usanga bavuga ngo ibintu ndabikoze ngo umukobwa ngo nshaka kudatinga ngo umukobwa ngo nshaka kudraga ngo yo ntiyonyemera mon frère uri kuranyumviriza my sister ndiko ndashaka ubanza uhindura ivyiyumviro uwo muntu ariko uri kurimva ko yo gusuzugura ngo nuko ukoze ivyo bintu bitoya ivyo bintu banza umuhebe ubanze umuhakanya gatoya ubanze wiyubake
bizokunda rero mani majambo kuyubakamwe icizere banza winyure amajwi adakenewe namba ari umuntu ubona ko yotuma utigirira icizere banza umushire hasi namba ari umukobwa ubona yuko yo gutuma udashaka kumva uwobaho ubuzima bwawe yo gutuma utinya gukora ibintu bisuzuguritse banza umushire hasi uwo muntu usubi wawe komsa niwamara kubitangurira ngaho niwamara kubanza kubaka cerveau yawe igatangura kwiyumvira nk'umwami kuko tumvise umwami n'umuntu ategeka kuko umenye kino kintu namba uri kurabaho utari kurarema uri kuraremwa reka ndagasubire namba uri kurabaho utari kurarema uri kuraremwa kandi wibuke neza mu gihe uri kuraremwa umuntu wese ariko yakurema akumva uko ashaka niyo mpamvu ndiko ndasunikira banza ureme ibintu muri wewe kugira ngo utangure kubaho ivyumviro vyawe ego murakoze cyane abariko badukurikirana murumva ko baratubwiye neza kugira umuntu yiyubakemo icizere uko vyogenda icyo ukora umuntu wese wumva yo gushira hasi umuntu wese wumva yo kuzanamwe ivyumviro bishobora kugushira hasi ati nkuko Ferdinand bivuze manze umushire hasi hamubone utera intambwe nuko rero dusimbiza Ferdinand uko kutigirira icizere na cyane cyane tuko turavuga kugwaruka mbega bishobora gutegwa n'iki muri rusange kutigira icizere navuze yuko ni ibintu byinshi muri rusangi birava kuba tukikuje bafise uruhara runini cyane rwo gutuma tutigira icizere hama nawe aho wagiye uraca abo wagiye urahura nabo hama n'uburyo wiyumvira udahinduye uburyo wiyumvira utangore kwiyumvira ibintu binini cyane ntushobora kubaho uri umuntu abayeho ubuzima warushaka cyangwa ubuzima bunini twibuke neza twe turi isoko y'abantu turi isoko y'ubuzima kandi isoko ntinyobako n'umuntu umwe gusa nyobako n'abantu benshi niyo mpamvu uko kutigira icizere kurafise ni kubi cyane niyo mpamvu navuga ngo abo bantu ivyo bibanza bituma utokwigira icizere nivyo biba bikenewe kubanza gusipima mu buzima hama ukavuga ati aha hantu ndi aba bantu turi kumwe nibo mbona bazotuma nshika ahantu kure twibuke neza burya umuntu siwe ikibanza sico kigira umuntu mwiza ahubwo umuntu niwe agira ikibanza ciza birasigura ngo rero yuko ntacyo bitwaye ahantu uri ntacyo bitwaye aho wavukiye ico kibanza nyene ubona menga kirasuzuguritse ico muri wewe harimwo umuco ushaka kukirasira kikaba ciza niyo mpamvu ndiko ndashaka kubwira umuntu wese banza usiprime ibibanza bibi banza usiprime amajambo mabi wumvise banza usiprime ibintu bibi uri kurabona banza usiprime n'abantu badakenewe hama utangure kwatsa uwo muco uri muri wewe si umuco uva hanze ni umuco uva muri wewe hama wongere kurasira kuvyiyumvira ufise bijya bivyiyumvira mawe wiyumvira utangurire hasi ego nyine ufise umugambi munini cyane uri kure banza utangurire kuri gitoyi kugira ngo udashikire kuri kinini kuko iyo ushatse kurira hejuru ku giti hejuru utagiye uraca hasi ukoroka nabi niyo mpamvu bisango ushireho ingazi uzozuragenda uracako uca ngazi imwe wurira bukebuke yes ego muratubwiye ibituma umuntu ashobora kutigira icizere none muri make n'iryari usanga umuntu agaragaye nk'uboneka ko atagira icizere muri we murakoze cyane icyambere kitangura kubigaragaza ni je ndiko ndakumviriza mbanza kumviriza mu buryo uvuga mu majambo tuvuga burya asokamwo nimwe namye mvuga burya ubushobozi bw'ijambo uvuga ubwenge buri mu ijambo uvuze bingana nuko ngene wiyumvira niyo mpamvu rero niko ndavuga ngo icambere ikintu umuntu agaragariramo yuko muri watigira icizere n'amajambo avuga kandi mu majambo avuga biramatanye n'ibikorwa akora nicyo gituma udosanga uwo muntu udosanga ari umunebwe udosanga atiyumvira gukora ugasanga yaraheje amashure mugabo agumye yicaye ngo ndindiriye ngo nze ndonka akazi indani muri we harimo ibintu byinshi yari gukora ego
Ego murakoze cyane murumvise ibituma umuntu adashobora kwigira icizere na cyane cyane kugwaruka gwifuza gutera intambwe cyangwa mwifuza gushika ku ndoto zanyu murumva ko hari byinshi bishobora gutuma umuntu atigira icizere kandi bigashoboka ko umuntu ashobora kubigwanya hama agashobora gutera intambwe. Reka tugaruke kwa Ferdinand, mbega muri uko kutigira icizere intambamye canke inzitizi canke ingaruka mbi zishobora gushikira umuntu atigira icizere zobariza. Murakoze cyane. Ingaruka ni nyinshi gose. Tweko turi amasoko y'abandi bantu ko umugisha iyo umaze kuba umugisha ntufasha wewe gusa ariko uba umugisha no kubandi. Iya mbere kambanze mvuge ingaruka mbi yo kuri wewe nyene. Ingaruka ya mbere nuko ucubaho ubuzima butarubwi wawe. Iyo umuntu atamwe kuba ubuzima atarubwiwe kenshi mubera ingorane. Ni bamwe usanga byandurutse bakaba basuma bagatamwa kuba bamayibobo ugasanga barikora baho ubuzima bw'iki burya hajya kenshi kubera manke yo kwiyumvira manke yo kutabaho ubuzima bwawe niyo usanga abantu benshi barahugiye mu biyayura mutwe. Burya nta muntu yiyumvira cyane ku buzima bwiwe aronka umwanya munini ya cyane wo kuja mu kaborego no mu biyayura mutwe. Rero niyo ngaruka ya mbere uzosanga abantu benshi burya iyo ngaruka ubona abantu bishwe n'akaboregwe n'ibindi byinshi biyayura mutwe usanga barabaye nabi. Ni ngorane yuko atigeze baho ubuzima bw'imwe atangore kwiyumvira kuri kazoza kiwe. Burya uzoza uraraba abantu bari okipe n'ivyabo n'akazi mfa kubasanga mu marigara n'ibindi ahubwo nta mwanya aronka. Rero ingaruka ya mbere iza kuza kuri wewe kandi gacikurikira no kuri ku muryango wiwe wakazoza. Dufise ikibazo cyane kuko burya umenye neza yuko uko wewe uri kurabaho bizokwafata abana bawe. Rero cya wibaza yuko ntucirisemo nziza umwana azovuka ejo umworohereze. Rero nico gituma ko navuga ati ni wewe n'abana bazogukurikira. Ikindi naco ntubereye umugisha abagukikuje. Mu bisanzwe jewe nategerezwa kubaho ndumugisha w'abantu bankikuje kuko je nk'akazi nkora sinikorana. Hari abandi bantu bakorera. Umva deje umugisha ntukiri wiwanjije nyene. Usangiye n'abantu. Natanguye ku umugisha wanje watanguye kuba umugisha no kubandi. Aha hantu mwumve neza. Je birananyohera niyo ndiko ndasenga. Mbwira Imana ati nega mana none bagiye abantu ntubona ko keri. Imana cyayihuta. Rero nico gituma iyo hari ingaruka mbi iyo utabaye umugisha canke ngo wigirire icizere niyo turiko turavuga. Icambere navuze ngo ni wewe n'uruvyaro rwawe. Ikigira kabiri iba ntubereye umugisha societe kandi ikindi naco ufiriye nabi igihugu. Umuntu wese yavutse ari umugisha ari isoko y'ibintu kanaka kugira ngo n'igihugu kize kimererwe neza. Je uno musi bwami company ntirikirafasha jewe gusa ariko n'igihugu ndiko ndagifasha kubera ko uno musi nyimba ntikorana je nyene bisigura yuko numugisha nabaye numugisha ku gihugu kandi n'Imana iraryoherwa kuko iyo ndiko ndafasha undi muntu Imana iraryoherwa tujye mwana wanje ni sawa. Rero reka ubaye n'igihugu kubugihemukiye nico gituma utigiriye icizere ubuhemukiye ibintu byinshi cyane. Ego turiko turavugana cyane cyane ku ntamba misha ingaruka mbi zishobora gushikira gwaruka rutigirira icizere. Mbega tugarutse kugwaruka na cyane cyane usanga bafise indoto nyinshi nkuko twabivuze mu ntangamarara arabo bafise imigambi myinshi cyangwa ivyiyumviro byinshi. Mbega uko kutigira icizere ntaco bishobora kwicira ugwaruka kuri izo ndoto zabo canke kuri ivyo vyiyumviro byabo. Ingaruka ni nyinshi kugwaruka kuko deja iyo ugwaruka rutigira icizere ingaruka ya mbere reka mpere ku gihugu ninakavuze ko igihugu kirahomba. Iyo batigira icizere ntibamenya ko muri bo bafise imigambi kandi iyo umuntu atamenya ko afise umugambi mba ntawukora. Nyamuca twumva ko hajya mu masimetiere harimwo ibitabo byinshi biriyo bitigeze bisohoka. Rero iyo ugwaruka rutigiriye icizere ni igihombo gikomeye ku gihugu kuko imigambi iravugwa payeji iravuga ati dukeneye dusponsorize abajene ntibaseruke kubera ko muri bo baguma bumva ati nta kintu dushoboye menga twokora ciwacu ugasanga baguma barindira gusango zibaronka akazi. Ego navyo ni vyiza ariko mugabo cyane cyane umuntu akwiye kwiyumvira ko muri we indani yarashoboye. Rero ingaruka ni nyinshi umuntu atigira icizere tubona amarigara menshi cyane amarigara y'ababoregwa n'ibindi byinshi ibiyayura mutwe niho tuzobasanga kenshi.
rero iyo urwaruka rutigiriye icizere ni ingaruka nyinshi no ku miryango namuze usanga bisha abavyeyi babo bisha abantu ubwicanyi bukagwira kuko muri we nta kintu kiko kiramwokipa ni nakivuze iyo umuntu ariko arakora burya ntaronka umwanya wo gutakaza umwanya mvuze nti nari ndakavuze ati ntaronka umwanya wo gutakaza umwanya iyo atigiriye icizere aronka umwanya wo gukora ibintu bitinjiza bitajanye rero ni ingaruka nyinshi mbi ziza kugwaruka kubera ko ni igihombo gikomeye cyane meme no kuri we ego twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu nshobora kuba harako ntababagije ariko harako mwari mwifuza kugenda mushikirije na cyane cyane dufatiye ku gutegura ejo heza kugwaruka twegereza kuri yambo na kazoza y'igihugu mbega ugwaruka neza na neza rutegure ejo hago heza gute na cyane cyane mu kwigirira icizere. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je novuga gute ejo harategurwa nta accident yigiriza ku muntu byose aba yayibonesheje amaso burya hajya mu buzima je aho ndiko ndagera uno munsi nabanje kuhabaho mu vyiyumviro ejo hahise birasigura ngo uko ushaka kubaho ejo uragutegura kazoza nta muntu hakubonera ahubwo ni wewe nyene uri kurahibonera amaso yawe ahagarukiriza kubona niho ibirenge byawe bishobora kuzoshika niko rashaka kubwira umuntu wese ariko aranyumviriza cyangwa ariko aradukikirana burya birashoboka yuko uhindura ivyiyumviro kandi ugashika ahantu kure hari umuntu yaririmbye akantu gakomeye cyane ngo kujya umuntu ava kure biranashoboka yuko ashobora kugera kure nkunda kubona ikintu kimwe ntacyo bitwaye aho wavukiye aho bitwaye naho uzoshika aho uzopfugeze rero ndiko ndashaka mpimiriza umuntu wese birashoboka yuko ushobora gushika hajya ahantu uri kuriyumvira hajya ubwenge bwawe buriko burashika birashoboka cyane je nanje ndi umuntu yavuye kure yego vraiment ariko ndiko ndabona ko nzoshika kure ariko byaransabye inguvu nyinshi kugira ngo nkore rero ndiko ndashaka ndakubwire ngo banza wiyandike mu bitabo tangura wimenyereze exercice imyimenyerezo yo kuzurandika utuntu duto iyo migambi yawe yandike bukebuke uyishire ahantu naco bitwaye sponsor nahitoshye kinyaruka ariko birakunda yuko kuyandika hanyuma imana irashaka gukoreka iki aho uzohera ugenda urakora reka gutinya gukora bitoye kuko burya bitoye nivyo bivyara binini bikazotuma ushika ahantu kure ndazi neza yuko nta zibika zitabaye kuba magi hanyuma wirinde ibintu byoza gusambura wewe w'indani kuko wewe w'indani niwe afise inkomezi wo kuzovyara wewe ugaragara hari wavuze ngo burya igisohotse kivuye mwirigi gitanga ubuzima ariko icinjiye kivuye hanze kikinjira mwirigi kigiye gusambura ubuzima bisigura ngo irinde yuko hari ikintu cyo kwinjira cinjiye kije kukwica ariko kandi ngo birashoboka ko muri wewe ubwo buzima ushobora gusohora ushobora kufuza gutuma societe urimwo ikubona nk'umuco munini ya cyane hama ikindi naco urondere cyane gutanga ikiri muri wewe nturondere cyane guhabwa kuko burya ikivuye muri wewe kiza kuzana ku mwimbo mugo ikije cinjira umenye kuri kurateza imbere cyane ujya muntu yazanye hari umuntu yavuze ngo ibiganza by'abatanga byama hejuru ariko ibiganza by'abahabwa byama hasi wimenyereze kuba urema nakivuze nyamba utari kuraremwa rero wimenyereze cyane kurekura tangura ukore bijya bitoyi cyane bizovyara binini ya cyane hama ejo ni heza naco bitwaye aho turi naco bitwaye igihugu cyacu ni ciza hari umuzungu yigeze kuvuga twari muri seminaire ahantu avuga ngo jingu nkonterera ngo ikarusi ngo cyacu mfise ngo nyuma y'imyaka 5 no nabyaje umusaruro nkerekana ikintu kiniya cyane giteye ubwoba naco bitwaye aho turi ahubwo hagiye nyene turi niho ahantu dukeneye ngo tuhabyaze umusaruro yego cyane
Murakoze cyane. Ni kuri aka kamo canke impanuro Engineer Ferdinand Ndindakaje ahejiye gushikiriza na cyane urwaruka. Nizera ko mwahumviye ibitari bike muri kino kiyago nariko ngiranira n'umutumire wanje, twariko tuyaga kubijanye nuko urwaruka go kwibakamo canke go kwigirira icizere kugira ngo rushobore gushika ku ndoto zago. Reka rero nshimire cyane umutumire wanje Engineer Ferdinand Ndindakaje, mwakoze kwitaba ubutumire. Murakoze cyane, mwakoze kunyizera. Nanezewe cyane, niza yuko abatwumvirije hari ico bagiye guhindura muri bo, hama nibamara guhinduka bazibahindura abandi. Mwakoze cyane kunyizera kugira kandi mani bahezagira kandi namwe mushikari gutera muje imbere cyane. Murakoze cyane, nizera ko nejo nitwabikora ko muzotwita kugira mubandanye kudusangiza byinshi. Yego murakoze cyane, nzoba ndahari. Nuko rero bakunzi b'ibiganiro by'insamirizi n'imbonesha kure buntu ni na hano kino kiganiro kice kirangirira. Ndabashimire cyane mwe mwariko muragikurikirana, ndabibutsa ko mwari mwagiteguriwe na Magnifique nini nahazwe. Mubandanye kuroranirwa naho butaha.